de Melbet Burundi. Avant de commencer, j'aimerais présenter les personnes à côté de moi. Je commence du côté droit, c'est monsieur l'ambassadeur de Melbet Burundi, connu sous le nom de Kigingi. Il y a monsieur Jerry Olainga, qui est le directeur technique de Melbet Burundi, je dirais chef des opérations. Et la charité bien ordonnée termine par soi-même. Moi, c'est Dieudonné, directeur pays. Donc, encore une fois, merci d'être venu. Aujourd'hui, on est là pour parler de certains points très importants. Comme vous le savez, on a commencé le 29 mai. Aujourd'hui, on est le 5 août. On voulait juste partager avec vous les bienfaits, l'évolution de Melbet à partir du lancement jusqu'à date. Sans trop tarder, il va falloir qu'on parle à moins qu'il y ait quelques questions bien entendu, on va parler de data, how do you call it? L'Internet gratuit pour nos clients pour qu'ils puissent faire du pari sportif. On va parler de la responsabilité sociale de Melbet au Burundi. Et enfin, on pourra parler, et le plus important, d'ailleurs c'est ce qui nous a mis ici, qui nous a réunis ici, on va parler de l'application mobile de Melbet Burundi qui va pouvoir aider et faciliter l'accessibilité aux jeux de paris. Donc sans trop tarder, je vais passer le mot à mon collègue directeur des opérations, M. Thierry, qui va vous parler de certains de ces points que je viens de citer. Je vous remercie. Merci Dieudonné, et je vous remercie aussi pour votre patience parce qu'on avait quelques soucis techniques. C'est pour ça que nous sommes en train de commencer tardivement en fait. Et aujourd'hui, l'objectif de cette conférence de presse, c'est pour présenter l'application mobile de Melbet Burundi. Alors, ça consiste à quoi? Pourquoi nous sommes là? Il faut quand même expliquer aux parieurs les avantages d'utiliser notre application mobile. Notre application mobile vient avec une promotion qu'on fait d'ailleurs partout où Melbet est, en Afrique et en Asie et en Europe. L'application mobile vient avec une promotion en fait. Une promotion que nous appelons Bet and Win. Bet and Win, ça consiste à faire un tirage au sort chaque mois et les 10 premiers points, parce qu'en pariant avec l'application mobile, on gagne des points. Des points que vous accumulez tout au long du mois. Et après ça, on fait un tirage au sort mensuel pour déterminer qui a gagné quoi. On choisit toujours les 10 premiers avec les plus grands points accumulés dans le mois. Et le premier gagne un iPhone 12 Pro Max 128 Go. Et le dernier, qui est le 10e, gagne un iPod. Donc ça c'est pour l'application mobile comme on vient d'en parler. Et aussi nous sommes sur le point de signer des contrats avec les sociétés de télécommunications mobiles, histoire d'offrir à nos clients l'internet gratuit sur notre site www.melbet.bi et aussi sur notre application mobile. Ce qui veut dire tout utilisateur de l'application mobile et puis de notre site web mobile peuvent parier et utiliser notre site mobile et l'application mobile, même s'ils n'ont pas de forfait d'internet. Donc d'ici 3 semaines ou plus, je crois que ce serait lancé et nos clients peuvent bénéficier de cela. Et il y a aussi, comme Dieudonné vient de le dire, en signant le contrat avec l'ENA, il y a un point
du contrat qui insiste sur notre responsabilité sociale envers le Burundi. Je suis venu dans ce pays le 16 mars de cette année. Et depuis le 16 mars d'ailleurs, j'essayais déjà de recruter quelqu'un en marketing digital. Et j'ai vraiment pas trouvé quelqu'un qui comprend en quoi ça consiste. Et nous, comme entreprise, ici au Burundi, on a déjà promis une responsabilité sociale qu'on doit à la population du Burundi. Et d'ailleurs, c'est l'un des points sur lesquels j'ai parlé avec les autorités il y a une semaine. On a parlé de former des gens en marketing digital. Et déjà depuis, je crois, en septembre, nous allons commencer cela, former des gens en marketing digital. On a des spécialistes qui viennent de notre QG ici en Afrique. D'ailleurs, notre QG en Afrique, c'est le Nigeria. Donc, on a 2 spécialistes qui viennent du Nigeria qui vont former les gens dans ce sens-là. Donc, je crois que notre ambassadeur, il est là. Il pourra bien expliquer en Kirundi et ces points qu'on vient de développer. Merci beaucoup. Bon, nkuko mwavyumvise iyi conference de presse ibaye kugira Melbet d'abord icambere yerekane application. Iyo application ni application murabizi yuko bwa mbere abantu bahora babetinga cyangwa bapariya baciye kuri site, ariko ubuye ushobora guca kuri site canke ugatereshaja uciye kuri site. Ariko muvyumve neza abantu bose badukurikirana, application uyikura kuri site, uyikura kuri Play Store cyangwa App Store ko musabe mubimenyereye. Ni kuvuga uragenda kuri www.melbet.bi hanyuma ukabona ushobora kugura. Ubwa mbere twara twugurura konte gusa duciye kuri site, ariko ubuye ushaka no kuronka application bikakorohera. Icurumva ko ari ikintu gifasha abantu, kubera abantu benshi bagumye bavuga gingi babaza abantu none tubikura he, tugira gute. Nukwibutsa abantu yuko ntuca kuri Play Store, uca kuri site nayo irahari, murayizi www.melbet.bi. Icoye nibaza yuko nimba atakibazo twoca tuja kugikurikira. Igikurikirana naco nuko abantu bazogenda bakoresha application haje akarusho, kubera Melbet murabizi neza yuko yavuze yuko atagacere kazokwama kaba hazokwama rero bishasha poinsiterera abantu kubandanya bapariya ku bwinshi mu bantu 10 bazokoresha application kandi bakayikoresha kuri ritme nini. Murazi yuko Melbet mwarabibonye ikoresha muciye ku mbuga zayo canke mugaca ku ma platform yiwanje icaka amaje inkino zose turi muri Gio, basket, tennis, ibintu byose. Ukuvuga rero abantu bazogenda bapariya ku murindi munini mushobora kuronka abambere, abantu 10 bambere. Umwe azoshobora kuronka telefone nziza cyane iPhone Pro Max 12, ubundi wanyuma ubwira kuri numero 10 nawe wanyuma muri abo 10 azoronka iPod. Ukuvuga yuko kubakunzi rero ba Paris murumva neza, uretse ibiharuro vyiza Melbet propose yandi ma Paris dufise ngaha mu Burundi, gutsindira amahera ukaca hongera ugatsindira n'aya n'ubu burusho yazanye Melbet ni nka promotion novuga. Akaca baho rero igira gatatu nuko Melbet yazanye ikintu vraiment nimboneka rimwe, ati ni giki. Melbet yagiye kuvugana ama societe ya communication ngaha mu Burundi ku muntu wese ubunyene ukavuse telefone iwawe bigiye kuja mu ngiro atama megarimo, ariko ukagenda muri moteur de recherche ukagira www.melbet.bi ushaka uri muri Limitel aya tuzi akomeye niyo dufise Limitel, Econet, Wireless, Smart hamwe na Onamob. Izo zine nta mamega ufise yaguheranye ugiye kuri iyo site izo kuguruka. Kuvuga yuko les charges zo kuja kuri site, les charges zo gupariya que ça soit upariya aciye kuri konte yuguruye kuri site ni kwa gusa nta mahera Melbet izoci kurihira ayo mamega. Murumva yuko ari ikintu gikomeye cyane, ikintu kizotuma abantu bashobora
bashobora kubetinga atakibagoye. Ni ukuvuga umuntu wese afise telefone gusa ari Android ashobora kuja muri moteur de recherche Google canke Chrome akagira nibaswa ari Chrome akagira www nta mamega afise bizoca bigenda directement sans toutefois yuko arinze gushiramwo amamega ya limikashe mugopo n'ibindi. Hanyuma hakabaho rero nico Melbet yemeye imbere ko itangura gukorera mu Burundi nuko igiye gukorana n'abanyagihugu mu kuvuga mu iterambere ntushobora kuza ngo udandaze atakintu uri uraterera igihugu. Niho rero yabivuze neza ati harabuze abantu bagira marketing digital mu Burundi kandi ni ibintu ubona yuko biko biratera imbere. Melbet yifuza rero yuko gufasha Burundi bice mu gwaruka mu bajene kandi abandi bose babyifuza kuranda plus digital igihugu cacu kuko ni ibintu bigezweho, ni ibintu tudashobora kweshapa mu karere bamaze kugera ku rugero rwa kure. Mwumvise yuko rero mu kwezi kwa 10 nimba ni septembre octobre septembre au mois de septembre hazoba aba specialiste babiri nibaza ko hazoba amakomunike mu radio, hazoba abantu bose bifuza kuronka iyo formation baronke umwanya wo gushobora kwiga ubwo umenyi bushasha kandi buzobugirira ikimazi kwagira n'ikimazi igihugu tugira amahoro. Melbet uretse tube turaretse amasezerano ko bivuga n'ivy'uburyo, murabizi context turimo mu gihugu, murabizi yuko ni ibintu n'intambara ndende twama tubivuga mama mubivuga ku bintu bijanye n'agaciro mu artiste afise muri kino gihugu, agaciro katari kadakwiye. Iyo rero habonetse societe nk'iyi irakangurira abantu kubona yuko les artistes b'abundi barashobora kugirirwa icizere. Ni ukuvuga l'image yiwanje rapport ya mbere ni l'image ku yandi mashirahamwe. Ejo nayo nyine ashobora kuvuga ati erega bw'abundi twomwizera kuko ikintu cyose kidatanguye hari abantu barindirira abandi. Iyo ni ku gihande kimwe kitagaragara mu maso ariko usanga biri mu vyumviro by'abantu. Ikindi naco nkuko nabivuze yuko ahaye twese turiko mwese n'ukuntu turinjiza mfise ibyo ndabaha bakagira nanje ibyo bampereza. Ku ruhande rw'iwanje novuga yuko naragize ico nungutse kuko byaramfashije cyane mu byo nkenera mu buzima bwa misi yose. Murabizi igiteramo twako turategura uburyo cyako kiradusaba igihande kimwe rero c'ubwo buryo cari kuva muri Melbet nko nabashimiye. Hariho n'ibindi byinshi byari byararondewe mbere byavuye ku papa mu gashara canke mu masezerano dufitaniye. So urumva Melbet niko murakorana. Hanyuma je nanje ku ruhande rw'iwanje ico nibaza baraza kwishurira, nibaza yuko muri kano kanya gatoyi dukoranye kuko ni umwanya muto ariko ndamaze kugaragara hatari hake ahantu hose bagira ama represent canke baseruka na jewe mandahari. Uherutse twari Gitega muri Visit Burundi, turamaze kugaragara mu giteramo Independence Festival ca Ntuze. Hanyuma tugiye gukora shooting, muzogiye kubona amafoto, hari shooting hari vuba dukora shooting kugira abantu tubahamagarire. Ni ukuvuga ibikorwa byinshi, umwanya uracariho, ibikorwa byinshi birahari ariko nabo nkuko wabivuze jewe nibaza ku ruhande rw'iwanje akarusho ndagafise ico muri kariyeri yiwanje birahari. Nkuko nabivuze cyane ni guhindura mentalite, guhindura ngaha mu Burundi umva ngo amadiri ni menshi ko wabivuze, umuntu asinye contrat na societe imwe ariko mu bindi bihugu mu artiste umwe suvuga ko abari umwe benshi nta uja munsi ya contrat imwe. Savuze contrat zine, contrat zitatu, numva ni intambwe. Reka rero tube turagira imwe, ejo zogira zibiri kugira n'abatoyi bacu batangura imwe, aya masosiyete y'abarundi atangure kubona ko bishoboka twizera. Jewe rero ku bwanje ni changement ya mentalite ku bantu bakabona yuko bwa bundi twobizera, bwa bundi birashoboka kandi ndazi ko byagize impact kuko hari ayandi makontra vuba agiraze two turavugana n'amasosiyete yo nga agiraze atarabakonkira ba Melbet ariko bafite ibindi bidandazo dushobora gukorana.